Munsi dusubiye kandi guhurira ngaha kugira ngo dushikirize icegeranyo c'ivyaranguwe mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no kubungabunga abahoze ku rugamba muri aya mezi atatu ahereza umwaka w'2020. Warabaye umugenzo mwiza w'uko haheze ikiringo gushikiriza ivyo twaranguye na cane cane dufatiye ku ntumbero y'itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 100 agakwego ubusandwi ryo kuwa 28 Ruheshi umwaka w'2020 ritegekanya ingene leta y'u Burundi iringanijwe ingene ikora n'ivyo bijejwe na cane cane mu ngingo yayo y'icenda idusaba kumenyesha ivyaranguwe ku baturongoye urwego rw'igihugu hamwe no kubera igihugu dusanzwe dukorera. Iki kiganiro turiko twashikiriza uno munsi gifise intumbero yo kubamenyesha ivyo twaranguye muri aya mezi atatu ahereza umwaka w'2020 dufatiye ku rutonde rw'ivyo twishinze kurangura muri uyu mwaka plan d'action annuel mu Gifaransa. Ivyo navyo bikaba bikomoka mu nteguro ziri muri wa mugambi w'igihugu w'iterambere PND 2018-2027. Tukaba rero dushimishwa n'urugero rw'ivyaranguwe muri iki gice. Nk'uko twaba twigira ibi vyaranguwe turyashikirize uno munsi vyakozwe hisuzwe intumbero y'imigambi mikuru twari twihaye mu gushiraho urutonde rw'ivyorangurwa muri uyu mwaka w'2020 ushira uw'2021. Ubwa mbere mu bijanye no gukomeza ivyo kwivuna abansi hamwe no gucungera inzego umutekano w'abenegihugu n'ivyabo, ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kubungabunga abahoze ku rugamba ntaco butakoze kugira ngo busasagaze amahoro n'umutekano ku mbibe zose z'igihugu no hagati mu gihugu. Ubu umutekano ukaba wifashe neza cane ku butaka bw'Uburundi bwose. Twarabandanije kandi n'ibikorwa byo gushigikira amahoro mu bihugu byo hanze. Twarungitsemo abasirikare nka MINUSCA muri Repubulika ya Centrafrica na AMISOM muri Somalia. Twaratunganije igomborana hagati y'amakambi ya 52, 53 na 54 yagombowe n'amakambi ya 57, 58 na 59. Harabaye kandi ibisikanya hagati y'intwazangabo ziri mu rwego rwa etamajoro w'ikonteja ya 12 na 13. Twarafashe ingingo zo gukinga ikiza ca coronavirus, twongera turakurikiza amategeko asaba ko babanza bakamara imisi ahantu habonyene, haba ku basirikare bavuye muri ivyo bikorwa canke bagira bagende kugarukana amahoro mu makungu. Tukaba twarabandanije dukurikirana n'ibindi bijanye n'amadosiye y'abasirikare bari kugarukana amahoro. Twarabagendeye twongera turabagirisha amanama kugira ngo duhe impanuro abasirikare batashe bavuye muri ivyo bikorwa vyo kugarukana amahoro ku bijanye n'ivyahindutse ku kuntu bahora bakora ibijanye n'umutekano n'aho bahora bakorera. Hanze y'imbibe z'igihugu, ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kubungabunga abahoze ku rugamba bwarakurikiranye amanama biciye muri bwa buhinga bwa none bw'imboneshakure. Aha twovuga inama ya komite y'abashikiranganji bwo kwivuna abansi bo mu bihugu biherukiye mu nama mpuzamakungu y'akarere k'ibiyaga binini CIRGL. Inama twagiranye n'umukuru w'ibiro by'ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri Somalia ku bijanye n'umutekano muri ico gihugu. Inama twagiranye n'abahinga b'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kwisuzumwa ataho ryegamiye ku bijanye n'intererano y'amakungu ku mutekano muri rusangi wa Somalia mu matora y'2021 n'igihe c'inyuma yayo. Kugira kabiri, mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye, harabaye ingendo mu bisata vyose bigize urwego rwo kwivuna abansi.
ingendo zatunganijwe kandi ahantu hatandukanye urwego rwo kwivuna amazi ruriko rurarangurira imigambi yo kubaka mu ntara za gisirikare kugira ngo turabe aho ibikorwa bigeze. Aho ni nk'inyubako bazohinguriramo amakara yo ku Muzinda, ahariko harubakwa ishure rijanye n'iry'ububiko mu Kinanira, inzu yo kwakira ingenzi iri i Gitega umugwa mukuru wa politike ku Rutonde n'ibindi. Mu ntumbero yo gusanura no kubungabunga inyubako za gisirikare, ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge byatunganije neza ahahagarara imiduga, ikibanza kirimo uburuhukiro n'ibindi bikorwa bitari bike byarakozwe mu ntumbero yo gutunganya neza ivyo bitaro. Urwego rwo kwivuna amazi mu Burundi rukaba rwarujuje inyubakwa z'ivuriro Igitega n'Ingozi mu ntara ya kabiri ya gatatu za gisirikare. Ubu hakaba hariko hubakwa impome z'inzitiro z'ayo mavuriro. Inyubakwa zo mu makaritiye Kigwati ngaha i Bujumbura zaratunganijwe neza. Bwa nyuma y'umunani ibikorwa byo kwiteza imbere no guterera mu iterambere rusange mu byo ubushikiranganji bwo kwivuna amazi no kubungabunga abahoze ku rugamba bujejwe burahamagarirwa guterera mu iterambere rusange ry'igihugu. Ni muri iyo ntumbero ubushikiranganji bubicishije ku rwego rwo kwivuna amazi bwakoze ibikorwa by'ubworozi bw'ibitungwa bitandukanye, aho boroye inka, intama, ingurube, uburimyi hamwe no kubaka amazu y'ingenzi. Ibijanye n'ubworozi, hariho ubworozi bw'ingurube zishika 50 i Nyanzarake, harubakwa n'ay'inka 50 z'ikizungu zizoba mw'irango. Ibijanye n'uburimyi, itongo ry'amahegitari 8 ryo guteguriramo ivyaro y'ikawa iri hagati y'ibihumbi 240 ryarateguwe mw'irango mu Kayanza, hamwe n'irindi tongo ry'hegitari 5 ku Mutukura mu Cankuzo rizoterwamo imivyaro y'ikawa ibihumbi 30. Umurima urima hegitari 5 wo kurimamo amasaka yera warateguwe ku Mutukura mu Cankuzo. Kubijanye n'uburaro bw'ingenzi, uburaro bw'ingenzi bw'ivyumba 50 buriko burubakwa ku Rutonde i Gitega. Ishure ryo kwigisha ibijanye n'ububiko bw'ibikoresho logistique ririko rirubakwa mu Kinanira. Aha rero ntitwokwibagirwa kuvuga ibikorwa by'igiciro abasirikare bajejwe inyubako baterereye mu bikorwa bitandukanye by'inyubako rusange, cyane cyane mu gusanura amabarabara y'igihugu hamwe no guterera mu bijanye n'isuku mu gisagara ca Bujumbura. Mu migambi ya kazoza, imigambi mikuru twashize imbere muri iki gice ca gatatu dutanguye, twovuga gushiraho politiki yo kugenzura uko ubushobozi bukoreshwa, gushiraho politiki y'intwaro ibereye, kubandanya kubaka inzu yo gupimiramwo no kubaga abarwayi big kuri bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge, kubandanya gufasha abamugariye ku rugamba mu bijanye no kubavuza, gushiraho itegeko rigenga abahoze ku rugamba, kugenzura no gushigikira amakoperative y'abahoze ku rugamba, kuronsa ibikoresho bikwiye ikigo ca gisirikare kijejwe inyubako kugira ngo gikore neza imirimo congere kije mwihiganwa n'ayandi mashirahamwe akora ivyo kubaka, guheraheza ibikorwa byo gutunganya ikibanza cyo kubakamo amazu cyo mu Gatumba, kongereza ubushobozi urwego rwo kwivuna amazi ku bijanye n'ibikorwa bidasanzwe, gushira ku rugero rugezweho ikigo ca gisirikare gisanura imiduga Gemaye, kubandanya umugambi wo gutera ibiti tubicishije muri wa mugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye, gukomeza ingingo zo kwirinda no kurwanya
ikiza karanda coronavirus, kubandanya ibikorwa byo kugwiza umwimbu no guterera agacumu k'ubumwe mu bijanye no gukurikirana iterambere ry'u Rwanda.